nongere ndabasuhuze ndabaramutse inshuti banywanyi bacu mubana natwe mu biganiro n'amakuru vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Nizera ko mumeze neza mwese, abadukurikirana muri mu Burundi, abadukurikirana muri mu karere k'ibiyaga binini, abadukurikirana muri mu makungu ya kure, mwese ndabifurije kugira ibihe byiza. Iyi rero akaba ari gahunda y'amakuru ngaha. Nizera ko mwese mudukurikirana mwaramaze gufyonda kuri sabone mukiyandikisha kuba abanywanyi bacu. Niba utarafyonda ko aka ni akaryo keza ngo ufyonde ko, bitewe nuko uko dushyizeho amakuru ababaye subscribed bamaze kwiyandikisha nibo bayashikirwa mu ba mbere. Inkuru y'akababaro akaba ari inkuru idushikiye aka kanya, akaba ari amakuru yihuta cyane adushikiye, akaba ari inkuru y'akababaro ku banyagihugu b'igihugu cya Chad ndetse n'abanyagihugu bose ba mugabane wa Afurika. Akaba ari inkuru irebana n'urupfu rwa Perezida Idriss Deby wa Chad, akaba yamaze kwitaba Imana. Igisirikare cy'igihugu cya Chad kikaba cyabitangaje ko Perezida Idriss Deby akaba yapfuye azize ibikomere nyuma yo kurasirwa ku rugamba. Akaba aya makuru ari amakuru yihuta, amakuru atugezeho ubu ngubu, tukaba turaza gukomeza kubakurikiranira iby'uru rupfu rwe ndetse n'ibiza gukurikiraho nyuma y'uko iki gihugu cya Chad gipfushije umuyobozi waco. Ibi rero bikaba bibaye nta mwaka urashira tubuze Perezida Nkurunziza w'u Burundi, tukanabura Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania ejo bundi, hakaba hiyongereyeho na Perezida wa Chad Idriss Deby. Rero abaperezida bo mu bihugu bya Afurika bakaba bari kugenda bitaba Imana mu buryo butunguranye. Uyu nawe akaba yiyongereye kuri abo ngabo tubabwiye. Nongera kubibutsa ko uyu Perezida Idriss Deby upfuye yaragiyeho nyuma y'uko atorewe manda yiwe ya gatandatu yo kuyobora iki gihugu cya Chad. Akaba yayitorewe amaze imyaka 30 ku butegetsi, ndetse akaba yari igihe gikomeye cyane ubwo igihugu kiwe cyari kirimo kirarwana n'inyeshyamba zishaka kumukura ku butegetsi. Mu minsi ishize rero nibwo bari batangaje ko mu rugamba bari barwana n'inyeshyamba z'abatavugwa rumwe n'ubutegetsi bwiwe, bari bishemo inyeshyamba zirenga 300. Bakaba bavuga ko rero bari babashije kuzirukana mu gihugu, ndetse ko igisirikare cya Chad cyari kiriko kiratsinda uru rugamba. Ariko nyuma y'igihe gitoya nibwo baje gutangaza ko nyine igisirikare kiwe cyaje gutangaza yuko yitabye Imana biturutse ku bikomere yahuriye nabyo muri uru rugamba rwo guhangana n'izi nyeshyamba rwari ruriko rurabera mu gihugu cya Chad. Bimwe mu bintu wamenya kuri uyu Idriss Deby witabye Imana akaba ari uko yari amaze guhabwa ipeti rya marshal, akaba ari ipeti rikuru ryo mu gisirikare, rikaba rifitwe n'abayobozi bake cyane ndetse rikaba rifitwe n'abasirikare bake cyane mu mateka y'isi. Ibi byabaye ubwo igihugu cya Chad kizihizaga isabukuru y'imyaka 60 ishize kibonye ubwigenge. Iki gihugu kikaba cyarakolonijwe n'Ubufaransa. Rero iri peti risumba yandi yose mu gutangwa mu gisirikare, akaba nta muntu wari wigeze urihabwa muri iki gihugu. Akaba ari ipeti perezida w'iki gihugu Idriss Deby akiriho yari yahawe kuri uno munsi. Umukuru w'inteko ishinga amategeko muri iki gihugu cya Chad akaba yaravuze ko Perezida Deby yahawe icyubahiro cyo kumushimira ukuntu mu kwezi kwa kane yayoboye ibikorwa byo guhashya intagondwa zigendera ku mahame akaze ya Kisilamu.
nk'uko twabibabwiye rero, igihugu ca Chad kikaba cyari kimaze igihe gihanganye n'intagondwa zigendera ku mahame akaze ya Kisilamu, ndetse muri iyi myaka 30 y'umuperezida yari amaze ku butegetsi, bikaba byaragiye bivugwamo intambara zitandukanye muri iki gihugu cya Chad. Ku izina rya leta y'u Burundi, nashaka ubwa mbere nshimire Imana bigira byose yaduhaye kuramuka, ikaduha no kwitaba kino gisabisho, twibuka abarundi benshi bagandaguwe mu mwaka w'1972 hano mu ntara ya Bururi, kuva ku igenegerezo rya 29 Ndamukiza umwaka w'1972 n'amezi yakurikiye. Ubwo bwicanyi tuvuga bwatandukiriye igihugu cyose. Turashimiye mwese mwitavye ubutumire mwahawe n'uyu mugwi ushinzwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe. Turashimiye cyane rwose abarongoye uyu mugwi ku bikorwa bagize iminsi bakora. Turabateye intege kuko leta y'u Burundi irabona ko severe iri ku kivi koko, kugira yereke abarundi n'amakungu ibyazingamitse igihugu, bikagumiza Uburundi mu izinguzingu ry'ubwicanyi. Ubwo bwicanyi bwaduhekuye, bwasize akabonge n'amaganya mu gihugu, aho kubana mu mahoro no mu mutekano, abarundi babana binubana, bahigana, abandi bankana, cyane cyane bifatiye ku bwoko no ku ntara. Banyakubaha mwese mwitavye iki gisabisho. Umugwi severe umaze amayinga 6 ukorera mu ntara ya Bururi. Leta yarakurikiranye ibikorwa by'uyu mugwi kandi irashimiye abenegihugu bose batanze amakuru yerekeye ibinogo byatawemwo abishwe, ivyo babonye n'ivyo baciyemo. Uyu mugwi waje gukorera mu ntara ya Bururi waheruka mu ntara za Makamba na Rumonge. Izo ntara zibiri mu rwimo rwo mu 1972 zose zakukira ubutegetsi bwa gisirikare n'intwaro bw'intara ya Bururi. Ibi bisigura ko ibyabaye aha mu ntara ya Bururi bifise isano n'ibyabaye mu Rumonge na Makamba, cyane cyane twibutse ko abambere bishwe ku itariki ya 29 Ndamukiza umwaka w'1972 bavuzwe mu Rumonge, aho inyandiko za mbere za leta y'icyo gihe zabwiye abarundi ngo hateye abitwa ba Murere. Hakurikiye ubwicanyi budasanzwe mu gihugu cyose. Ubwicanyi bwahitanye abarundi benshi, abakuze n'abato, nk'uko duhejeje kubyibonera no kubibwirwa. Umugwi severe si urwego rw'ubutungane, ni urwego rwo kubohora imiryango n'abarundi bazingamitswe n'akabonge n'amaganya batewe no kubura ababo. Benshi batawe mu binogo, mu mashamba no mu nzuzi, abandi bagiye mazima yongo. Uwo mubabaro w'abarundi babuze, twese tumenye ukuri ku byabaye, kubabikorewe, kubabikoze n'ingene byatanguye. Ukuri kuzobohora kukanywanisha abarundi, ni ukuri kuzofasha igihugu kuva mu kinyoma kivunga, ukuri gukingira intungane n'abakijije abandi. Ububeshi, akagaye hamwe n'uburyarya tubisezerere, twitwe abarundi bubaha Imana, bakubahana, bakubaha agateka kazina muntu, kandi bakangana imbere y'amategeko.
uko kuri kuzodufasha twese kubumbatira amahoro, intungane ntizitwe abicanyi, abicanyi ntibitwe intungane. Ivyo nivyo vyazingamitse Uburundi bwacu bukama mu marira, aho kurwanira iterambere ry'igihugu n'imiryango. Abarundi bamwe bamwe bashize ingufu n'imitahe mu kuniga no kunigura bene wabo basangiye igihugu. Banyakubahwa mwese mwitavye iki gisabisho. Mu ntara ya Bururi haramaze kuboneka ibinogo byatawemwo abishwe mu rwimo rwo mu 1972 n'amezi yakurikiye. Mu Rumonge no muri Makamba niko vyagenze. Uyu mugwi uramaze gukorera mu ntara ya Gitega, cyane cyane muri komine ya Giheta, mu ntara ya Karusi cyane cyane muri komine Shombo. Aho hose severe imaze gukorera, abarundi bose ntibarabwira uyu mugwi ivyo bazi n'ivyo babonye. Hari abarundi bagitera ubwoba abandi bakabaraba igitsure ngo ntimumene ibanga. Aha mu ntara ya Bururi hari ibinogo byatawemwo abishwe mutarabwira uyu mugwi. Leta y'u Burundi yaje kubararikira, terera mwese, tanga inkuru, niho inkingi z'amahoro no kunywana mu Burundi zokomera. Imyaka yo guterana ubwoba yararenganye. Abarundi twese dukwiye kuva ibuzimu tukaja ubuntu. Imyaka yo kugayana no kugaya abo dusangiye igihugu yararenganye. Abarundi twese turangana imbere y'amategeko, twubake amahoro atavangura. Twese twumve kandi dutegere ko igihugu ari ingabire y'Imana, impetso iduhetse twese atawambya wangura. Dukunde igihugu, tugikundishe abana bacu, igihugu n'abakivukamwo. Banyakubahwa mwese mwitavye iki gisabisho. Uyu mugwi severe uri mu bikorwa by'amahoro, uri mu butumwa buhambaye buzokiza igihugu n'abarundi bifuza amahoro. Ubutumwa bwa severe si ubwo kuzura akaboze nk'uko abatari bake bavyibaza. Ubutumwa bwa severe nubwo kubohora abakorewe amabi, abayakoze ndetse n'imiryango yose. Ubutumwa bwa severe si ubwo gupfunga canke gupfungisha abakoze ubwicanyi. Severe irondera ukuri kuzofasha abarundi kunywana bazi ibyabaye n'ababikoze. Ntidushobora gukira tutamenye ibyo turwaye naho turwaye ahariho. Umugwi severe ni nk'umuganga yutura igihute. Nta mahoro ashoboka mu gihugu tugendera hejuru y'ibinogo byatawemwo bene wacu, ibinogo byatawemwo inzirakarengane. Nta mahoro ashoboka mu gihugu hakiri ababuze ababo, babujijwe kuririra no kugandarira. Nta mahoro ashoboka mu gihugu hakiri abagendana ubwoba, intuntu n'akabonge batigeze baremururwa. Nta mahoro ashoboka mu gihugu hashiri abakigenda barangaguzwa, bicura ko ivyo bakoze bishobora kubagirira ingaruka mbi. Ntidushobora rero kuba mu gihugu kirimwo amahoro arama mu gihe tutarashobora kumenya neza ivyatumye indyane z'urutavanako zamye zugarije Uburundi, ngo tumenye abaziteye n'ivyo zononye mu gihugu. Nico gituma uyu mugwi severe wagiyeho kugira ngo udufashe kumenya ivyo byose byatuzingamitse. Leta mvyeyi, leta nkozi irifuza yuko umuvukagihugu wese yoba mu gihugu ciwe yidegembya, ashobora kuronka ikimutunga, akishira akizana mu vyiwe no mu biwe, umwe wese yubahirizwe mu biwe no mu vyiwe. Leta ntisubire kurya abo ihetse nk'uko vyabaye muri kahise.
none leta y'u Burundi isaba iki abarundi bose? Leta y'u Burundi irabatumiriye rero mwese kuvuga mudahisha ibyabashikiye kugira imenye aho ifatira mu kubafasha. Leta y'u Burundi iragabishije abo bose bashaka kuba intambamyi kuri kino gikorwa c'umugwi severe ko bokwisubirako bakareka gukinisha amahoro y'igihugu twaronse tunyotewe. Amahoro ni agasurusuru gafatanya abavuka gihugu. Iyo rero ako kagozi gacitse karagowe gusubira kunga. Nico gituma abarundi bategerezwa kwiyunga bose bakarwanira amahoro, ubumwe n'iterambere. Uyu mugwi washinzwe n'inzego z'igihugu n'abenegihugu. Umuntu wese yokwiyumvira kuwuhungabanya amenye ko azoba ahungabanije abenegihugu n'inzego z'igihugu. Leta rero ntizomwihanganira. Muri ino misi umugwi severe uriko ukorera mu ntara ya Bururi. Mu misi iri imbere abagize umugwi bazoja mu zindi ntara. Leta irasavye abarongoye intara n'amakomine ko boshigikira kandi bakubaha ubutumwa bw'uyu murwi. Amakuru severe ikorera ko atangwa n'abenegihugu bava mu bwoko bwose. Ntihagire rero abarongoye intwaro bigira sindabibazwa kuko amahoro y'igihugu atwega twese. Dusozere tubwira abarundi bariho ubu n'abariko bararuka bazobwire abazodukomokako ntihazogire uzosubira kwiyumvira kwica no kwangaza umuvuka gihugu uba ari we wese kuko amaraso arahuma kandi Imana ihora ihoze vyongeye akataretse kabagasema nanone urya uwawe ukinovora intuntu. Ndanginje ndabatera akamo kw'igihugu ari icatwese atawanja wangura. Ukuri niko kuzotuma twogorora hanyuma turekuriranire kuko abacu bagiye ntivyokunda ko babadusubiza. Dutangure ubuzima bushasha twirinde ivyosubira kudusubiza mw'ihumbi. Tugendere kuri ca kivugo canke n'icubahiro umukuru w'igihugu turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe twese tumenye ukuri ku vyabaye maze tubone kurekuriranira no gusubiza hamwe. Turi kumwe twese twubake Uburundi bw'umuco n'iterambere ridakumira. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi. Imana iturinde ivyaha n'ivyago. Murakoze.